Turongeye kubaha ikaze mu kiganiro mu gihugu c'ivyiza cuno musi. Mwibuke yuko turiko turiga igitabo c'ivyahishuwe Yohana, kandi turicari mu gice ca 20. Tumaze kubona ibintu vyinshi cane, na cane vyerekeye imyaka 1000. Uno musi icigwa cacu kivuga ngo imizuko ibiri, imbere n'inyuma y'imyaka 1000. Dusenge. Uhoraho Mwami ushobora vyose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami urakoze cane kubw'amahirwe wongeye kuduha kugira ngo twongere twiga ijambo ryawe. Mwami n'ubuntu tugiriye, none Mwami gutahura konyene gushobora gukunda mu gihe twoba tutahujwe nawe. Ano majambo wayatanze biciye mu buryo bwo guhumekera, nico gituma hatabayeho ubushobozi bwa Mpwemu Yera nta kiremwa muntu coyatahura. Mwami rero turakwinginze ngo utumurikire kugira ngo dushobore gutahura, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nk'uko nari mpeje kubivuga, icigwa cacu cuno musi kivuga ngo imizuko ibiri. Umuzuko wa mbere uba imbere, uwundi ukaba inyuma y'imyaka 1000. Abantu benshi babona umuntu apfuye bakiyumvira ko agiye mw'ijuru, abandi nabo bavuga ko batazi yagiye. Barihebura cane kubera ko baba bazi ko ibyiwe birangiye. Hari umuhinga yabayeho mu gihe ca kera yitwa Sokrate. Uyu yabaye umuhinga cane, mbere agira abigishwa bahambaye. Bamwe mu bantu bahambaye bigishijwe na Sokrate harimwo Plato, yashoboye kwandika ibitabo byinshi kw'isi. Uno muhinga igihe yaragiye gupfa, kubera yuko mu gihe yabayeho yakibayemwo ahakana yuko Imana iriho, maze amaze kugera gupfa aritegereza iyo yaragiye kugenda arahabura, aravuga ngo narabayeho ndumuhinga katwa, ariko birananiye kumenya iyo ngiye. Aravuga ngo hategerezwa kubaho hariho ikintu kindengeye coco gishobora gutahura kikamenya iyo ngiye. Maze aravuga ngo kumbure coba ari ca kindi bita Imana. Ahanura abantu ababwira ngo bagenzi banje muzokore neza, kubera yuko hari ibimenyetso bimwe bimwe vyemeza yuko Imana iriho. Hamwe wokora nabi ugasanga Imana iriho uzohanwa, ariko niwakora neza ugasanga Imana iriho uzogororerwa. Kandi naho wosanga itariho ariko warakoze neza, naho nyene nta kintu kinini uzobuhomvye. Koko haba abahinga haba abandi bantu bose bararajwe ishinga no kumenya mbega inyuma ya buno bugingo hari iki. Inyuma y'urupfu hoba hariho ibindi bintu bizoba inyuma y'urupfu. Ego cane, hariho imizuko ibiri, hariho ibindi bintu bizoba inyuma y'uru rupfu rushika ku bantu bose. Nimurabe uno murongo wo mu vyahishuwe Yohana igice ca 20 ku murongo wa 5, havuga ngo abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira. Uko niko kuzuka kwa mbere. Igihe Yesu azobagarutse, bagororotsi nibo bazozuka. Abanyabyaha bobo n'abazoba kiriho bazokwicwa n'ubwiza bwiwe. Ivyahishuwe igice ca mbere ku murongo w'indwi harabisobanura neza, havuga ngo ehe arazana n'ibicu, kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, kandi amoko yose yo mw'isi azoborogeshwa nawe. Niko biri, amen.
amene. Intumwa Pawulo nayo hariya mu gitabo c'Abikorinto, icete ca mbere Pawulo yandikiye Abikorinto ni igice ca 15 ku murongo waho wa 35 gushika ku murongo wa 38 hamwe n'uwa 42 haravuga ati: ariko umuntu yobaza ati abapfuye bazugwa bate, kandi baza bafise umubiri ki? Wagipfuwe ico biba ntikimera kitabanje gupfa, kandi ico biba ntubiba umutumba uzohaba, ariko biba akabuto uko kari, ari nta kingano canka kandi kose, ariko Imana igaha umutumba nk'uko yagomvye, kandi akabuto kose igaha umutumba wako ukwako. No kuzuka kw'abapfuye ni nk'uko habibwa ikibora hazugwa ikitabora. Ngaho intumwa Pawulo yarashigikiye yuko Imana izozura abantu bapfuye inyuma ya runo rupfu. Imana izozura abantu bapfuye. Pawulo abandanya avuga ku murongo wa 51 gushikana ku murongo wa 55 kino gice c'Abikorinto, avuga ngo ehe, ndababwira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'ihereza izovugira, kuko inzamba izovuga, abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ariko uyu ubora niwamara kwambara ukutabora, n'uyu upfa niwamara kwambara ukudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Warupfuwe, intsinzi yawe uri hehe? Warupfuwe, uruboyi rwawe ruri hehe? Icete ca mbere c'Abikorinto igice ca 15 ku murongo wa 31 gushikana ku murongo wa 55. Mugenzi, ngaho intumwa Pawulo irabisobanura neza yuko igihe inzamba y'ihereza izobivuze, abapfuye bizeye bazozuka, maze abagororotsi abizeye Yesu Kristo tuzoba tukiriho, tuzoca duhindurwa twese icarimwe dusanganira umwami mu kirere. Mu gihe abo Yesu azoza asanga bagifise ibyaha byabo, dukurikije ivyigwa tumaze kubona mwakino gice, twokoresha ino mvugo ngo igihe Yesu azoba asohotse ahera cane ho mw'ijuru, igihe ibikorwa vyiwe ariko arakora vy'ubuherezi bigenewe umunsi mukuru w'impongano wo mu gihe c'iherezo, bizoba birangiye. Abantu badashaka kwikura k'ibyaha byabo, nk'uko mu gihe ca kera abantu umuherezi mukuru yasohoka ahera cane batababariwe ibyaha byabo, baca bapfa, hacakuranwa ubufindo, abo bantu bakamenyekana maze bakabatera amabuye. Uku niko bizogenda n'igihe umwami Yesu Kristo azoza ku mugaragaro. Imishwarara yiwe n'ubwiza bwiwe buzotuma bapfuye bizeye, abantu bazoba bavuye mu rubanza banesheje, bazoca bazuka, natwe tuzoba tugihari, tuzoca duhindurwa, maze tumaze guhindurwa, abanyakibi bobo ubwiza bwa Yesu buzoca bubica. Haniya mu gitabo mu cete ca mbere Pawulo yandikiye Abitesalonike agira ngo, ariko bene data, ntitugomba ko muyoberwa iby'abasinziritiro ry'urupfu, ngo ntimubabare nk'ababandi badafise ivyizigiro. Uko twizera yuko yapfuye akazuka Yesu, abe ariko twizera yuko abasinziririye muri Yesu Imana izobazurana nawe. Abantu bapfa bizeye, abantu bapfa bemeye kuvavanwa n'ivyaha, abantu bapfa
bemeye kwakira Yesu ngo bafashe kwitondera amategeko y'Imana. Bano bazozukira muri Yesu, Imana izobazurana nawe. Iki nico tubabwira. Iri ngo ni ijambo ry'umwami twashikirijwe, yuko twebwe abazoba kiriho ico gihe dusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu, ca gihe co gusohoka ahera cane ho mw'ijuru. Tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatonya, kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mw'ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo Yesu nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba kiriho dusigaye tuzoca duteranwa nabo mu bicu dusanganire umwami mu kirere, niho tuzokwamana n'umwami. Icete ca mbere Paulo yandikiye ab'Itesalonike igice ca 4 ku murongo wa 13 gushikana ku murongo wa 17. Ivyavuzwe by'abantu bari bazima mu kiringo c'imyaka igihumbi byose vyavuzwe kubera kubizeye, ku bapfu no musi bapfuye bizeye, ku bantu Yesu azosohoka hera cane batagiharurwa kw'icaha. Ibyo kuzuka kwabo bihera bahejeje gutunganywa ku rukoba, mu mubiri, mu muhemu no mu bwenge. Baba bahejeje kuzuka, baba babaye bashasha, imigera y'icaha yirukanywe, n'uburibwe baboneye mw'isi bwose buba bwabahezemwo. Ntawe ushobora guharira ko hariho imizuko ibiri, kandi ino mvuga ivyemeza neza. Abapfuye bandi, dusubiremwo, abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka igihumbi itarahera. Uko niko kuzuka kwa mbere. Ivyahishuwe igice ca 20 ku murongo wa 5. Abapfuye bandi, ukuzuka kwa mbere kuza hakiriho abapfuye bandi bataraba bazima. Umuzuko wa mbere n'umuzuko w'Abisirayeli bukuri, abaragwa ba Yerusalemu yo mw'ijuru, nk'uko twabibonye mu Vyahishuwe igice ca 19. Abera abanesheje bobo bazuka mw'itangiriro ry'imyaka igihumbi. Ntago ngaha Bibiliya ivuze ngo umuzuko, uwo n'umuzuko wa mbere, ni kuvuga ngo natwebwe tuzoba tugihari, tuzoba tumeze nk'abazuke, tuzoba twazutse, kubera yuko muri ino si turabapfu. Icaha caratwishe kandi kitwica tugenda. Rero itandukaniro ry'abazuka ubugira kabiri n'abambere niri, uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha ku bameze batyo. Ivyahishuwe Yohana igice ca 20 ku murongo wa 6. Mu gihe abazuka ku muzuko wa mbere bobo bahiriwe, abazuka ku muzuko wa kabiri bobo barafise urundi rupfu rwa kabiri rutazoshika ku bazuka ku muzuko wa mbere. Muravyumva, hariho urupfu rwa kabiri, kandi runo rupfu rwa kabiri birivuze ngo ntago ruzogira ikintu na kimwe ku bazutse ku muzuko wa mbere. Ni kuvuga ko kuvana Yesu igihe yaje, abantu bose b'abanyabyaha bapfuye, kandi Bibiliya ngaha ikabirere iri kirerekana yuko hariho urundi rupfu rwa kabiri. Bibiliya imaze kuvuga ngo abazutse mu muzuko wa mbere nta rupfu rwa kabiri ruzobashikako. Bigaragara ngo hariho abandi baza kuzuka mu muzuko wa kabiri, nicyo gituma turiko turavuga ko hariho umuzuko wa kabiri. Bano baza gushikirwa na runo rupfu rwa kabiri, mu kwerekana kongera kubaho kw'abantu kw'isi. Mu kuvuga uno muzuko wa kabiri, Bibiliya
yaravuze ngo kandi iyo myaka 1000 niyahera Satani azorekugwa ngo ave mw'ibohero, azosokoroka aje kuzimiza amahanga yo mu mfuruka zine z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize hamwe ku ntambara. Igitigiri cabo ni nk'umusenyi wo ku kiyaga. Ibyahishuwe igice ca 20 ku murongo w'7 gushikana ku murongo w'8. Kumbure iyi ntambara ya nyuma tuzoyiraba. Isi biciye mu muzuko wa kabiri izokongera kubona abantu. Satani azokongera kubona abazimiza. Uko niko kubohorwa kwa Satani. Uko niko kubohorwa by'akanya gato kwa Satani. Ngaha Bibiliya ubwa mbere twabonye yuko kubohwa kwa Satani ni kubera yuko abanyabyaha bari bapfuye kandi abagorotsi nabo nyene bari mwijuru. Satani yaraboshwe kubera yuko ntiyashobora kuronka azimiza. None ngaha Bibiliya mu kuvuga ngo Satani azorekugwa, ntago ari Satani ntago arekugwa ngo ni bya binyororo nk'uko abantu bamwe bavyiyumvira, bavuga ngo Satani araboshwe ngo aboheye mu kuzimu. Ngaha bakatahura yuko ari ibinyororo bamukuye. Twaramaze kubona ivyerekeye kubohwa kwa Satani ukuntu bimeze, kandi twarabonye yuko ino minyororo atari minyororo nyaminyororo, ariko ari uburyo bw'ubushobozi bw'Imana buzokoreshwa mwa kino gihe. None rero ngaha kuvana Bibiliya ivuze ngo Satani azorekugwa, ni kuvuga ngo Satani kurekugwa kwiwe ni kongera kubona amahigwe, akongera kubona abantu ashobora kubesha, ashobora kuzimiza, ashobora gukoreramwo, agaserura imigambi yiwe. Koko mu muzuko wa kabiri niho Satani azorekurirwa. Ukurikije ibikorwa vyawe ubona uzozuka mu muzuko wa kangahe? Abakora ibyaha bakanka kubireka nibo bazoba mu muzuko wa kabiri. Uri gisuma, uri umusambanyi, uri umwicanyi, usenga ibigirwamana, nturuhuka isabato yo ku munsi ugira indwi, urenga amategeko y'Imana, Yesu aracari ku ntebe y'imbabazi. Hamwe utokwihana uno musi, woba uriko uriyongerereza amahigwe yo kuzozuka mu muzuko wa kabiri, maze ukaba uriko uratakaza amahigwe yo kuzobana natwe mu muzuko wa mbere. Ni yahe ngingo uza gufata uno musi? Mbega uremera kurekura icaha cawe, canke uraguma wizirikiye mu vyaha vyawe? Abantu benshi mwa kino gihe baguma mu bintu babibona, abenshi bakavuga ngo biragoye. Ntago bishobora, biragoye. Ariko ndagira ndagutangarize yuko biciye mu kwizera Yesu Kristo birashoboka. Yesu arahera cane ho mwijuru, ariko arakora igikorwa cyo gukura k'ibyaha abantu bose bemeye kubirekura. Uzoba ari ubujuju n'ubugogi kwisanga muri uno mutigiri w'abazuzuka mu muzuko wa kabiri, kandi amahirwe wari warayahawe 100% yo kuzoba mu muzuko wa mbere. Mbega nawe urashaka kuba umuhigwe? Niwemere kwizera, kandi niba wemeye kwizera Yesu, nange ndaguhamagarira kwifatanya natwe nk'ubwoko bw'amasigarira bwasigaye buzigama amategeko y'Imana kubwo kwizera Yesu, maze ukifatanya natwe mu nzira turimwo yo guhanurana, yo gukomezanya, yo kwigisha, inzira yo kumurikira isi kuno kuri guhambaye kwa Bibiliya, kugira ngo bikunde haba wewe, haba bagenzi bawe, umuryango wawe, twese icarimwe tuzobane
bera bose mu muzuko wa mbere. Mbega iciyumviro ciza, ukaba nawe kino ciyumviro ubona coba icawe, wamaze gufata ingingo yo kwizera kandi wamaze gufata ingingo yo kwifatanya natwe. Nange ndaguhamagara kutwandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Nanje ngiye kukugirira isengesho ridasanzwe. Uhoraho urakoze ku bwa rino jambo umaze gushikiriza ubwoko bwawe, kandi mwami uno mwene data amaze gufata ingingo yo kukwizera no kwifatanya n'abasigaye bazigama amategeko kubwo kwizera. None mwami ukwizera amaze kugira, nanje ndamusengeye kugira ngo ukwizera kwiwe ntiguhere, yamara umufashe gutera n'izindi ntambwe zose zisigaye kugira ngo mwami ashobore mu by'ukuri gukora ibyo kugororoka byose. Ndasengeye mwami n'abagifise imitima ikomantaye, abagikekiranya kwabo n'ubutumwa n'abandi, mwami nabo nubabunikire, nabo bamenye yuko ari we wabagendeye, bahindukirire kuno kuri kudasanzwe. Rema gushasha imitima y'abantu bose bamaze kumviriza kuno kuri, mwami ndakweretse abatanze imitwaro, abafise ibibazo bitari bimwe mwabuno bugingo, abantu bugarijwe n'ibigeragezo byinshi, mwami nubahe kunesha, maze twese icyarimwe duhe ibyizigiro byo mwiherezo, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi, kaba uri mushasha, ushobora gukora abone. Utarabikora ushobora gukora abone, subscribe, follow, suivre, bivana n'ururimi canke urubuga uriko urakoresha mu kudukurikirana. Ushobora gukora like, jeme kugira ngo werekane yuko wafashijwe n'ikiganiro. Ushobora kwandika iciyumviro cawe, kibazo, ikindi kintu wifuza kunganira, ukavyandika muri komanteri. Bino vyigwa biraboneka misi yose ya gatanu isaha 12 z'agatondo, hamwe n'imisi yose y'isabato isaha 8:30 z'umuhingamo. Ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi. Yesu aguhe umugisha, aguhe kwama umwizeye ibihe byose. Mwakira ijambo ry'Imana.